Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Ya ndabara mukije inshuti bakuzi ibiganiro bica kuri DFTV 257 Jenny DJ Fanny kuko musanzwe mubizi muri studio ni abatumire dufise reka mwe ndababwira brand camera turi kumwe n'umunyanyizo w'amasanamu akomeye cyane Logic Jamal 696 ebana ni yeye ego turi kumwe n'abatumire babiri abantu bakomeye cyane mu muziki wa live. Reka ndamuha umwanya gatonya imbere ko ndamwakira ngo ahamubona ngiye kuririmba suko bibiwa ku mutima ngomba ncuri nimba nereka bakomeye ko naho mugaye ndi muzima agahinda nakabonge binyuzuye umutima sindabita kuyandemye nirikabe iyo ndirimbo yizihe bacu bakomeye batatahuye ko naremwe ni yabaremye umubyeyi yibarutse bamukeza ngo yikuye umusonga mama we ndazi ko zitarukibuka iyo ndirimbo oya ndayibuka indirimbo wakoze buryo ntashaka kuyibagira ariko urantunguye ko sinenzi nawe ko yibuka iyo nureka kuyibuka yamara yari 2016 ndavyibuka 2016 na 14 na 14 ya 2014 iyo ndayibuka nuzi ko nayire kudufanga misese Bana bishu karibu sana kwenye DFTV. Murakoze cyane DJ Fanny, studio nziza cyane ahubwo ndanagukezeje mbona tuko Ulaya hapa naona ni hatari kabisa. Wa live music East Africa. Na studio kali sana. Kiswahili sababu hapa kuna wa Tanzania wako wanatufuata, kuna wa Kenya. Tunasema Kiswahili lakini ni bora zaidi tuseme na Kirundi ili na wenyewe wajifunze Kirundi, si sawa? Osiyo. Bana Vishu ntari wenyene ari kumwe na manager wiwe na wenyene asanzwe ari umuririmbyi mkali wa show. Pako mkali wa live music East Africa na pako mkali wa show. Ule mkali wa show akiingia stage, bwana mikono juu. Unaona vile makali mashamsham wanaenda mkali wao Bujumbura. Karibu sana. Ya asante. The fight production. Bwana kitu kwanza naanza kusema kwanza siku hizi yani unavyomvika Vishu bwana ongera sana. Yuko sawa ya. Sana ni siku hizi ila ninamuona kama ndo siku anataka kututumbua. Juzi alikuwa na look nyingine baadaye sasa hivi amebadilisha look. Yani usimzoee tulivyomwona jana tusikomwona tena vile. Ni miaka. Bwana ongea na watazamaji wetu. Nashukuru niko hapa DSTV. Nashukuru tena sana. Ya sijui niseme nini lakini nafurahi ndo kwa mara ya kwanza nimeingia hapa kwenye DFTV. So nasema tu na wasalimia mashabiki mpo mnatuangalia kwenye DFTV. Yes sir. Kwenye mtandao mkubwa hapa Burundi. Yeah. So nasikia nafurahi sana. Niko very happy kama jina langu. Happy famba. Bwana Vishu kubera iki ibuka kubera iki mama we umbajije kibazo yava bingora kwisho kubera iki wiyumvire ibuka fast parce que hariho benshi usanga ndagukunda warampemukiye basiji mwe nivyo nyane amatitre ya madgaruka ari yandi nyene batiwe wagena ibuka ahubwo nagira ndagukeze kubera ko urabizi ko hari ibintu byinshi vya peace and love uzi urabizi ko kuva kera twe twaguma dushaka kwidifferencia n'abandi bigatuma rero twebwe twiyumvira gukora ikintu abandi batarakorako ari naco gituma wumva ibuka ore kuvuga ndagukunda je nca mpindura nkagira ibuka niyo mpamvu yego famba kama sio siri ino video yatwaye nk'amafaranga na gute parce que turiko mu Burundi tuko turakenera kuguma dutera intambwe dupfanga tuja handi hari abarinzi beshaka kwikira kigasha kuvuga ati tunataka video kama ile batwe kama manager twaza twabitomboreyemo amekuja na manager wake ya mera ni menshi ariko ni secret ya kazi
waba kubera hari umuntu yo kuvuga amashowbiz ngo amahera naka no hari umuntu ashaka kuraba akavuga ati nshaka basi nkabijya ku video mwe mutarayiraba ni munyaruke kuri YouTube channel ya Vishu Peace and Love murabe ibuka bagende kwa Landry ya Landry SB bagende kwa Landry bamubaze video nangaye ama Queen video nangaye ama umuntu urashobora kuraba ama location wenyine urashobora kuvuga iyi video vraiment irazimvye namera menshi kuko bijya ni movie twakine movie kabisa ugeragaje kuraba wewe utarayiraba n'undi asubiyemo nyarukira kuri YouTube channel ya Vishu wandike ibuka by Vishu hamoheze wirabire ukungera isanamu y'ama video ari amasina magezweho no babwiye ko no ma televiziyo hanze y'igihugu bamaze imisi bayerekana urumva ko ari iteka kuri twege igihugu ari iteka kubona muri rivyo bacu ava mu gihugu ari hayatera intambwe hama wewe ukurikirana biganiro bya DFTV ukaba ugifise kagatima ko kudasupportinga ibintu byo ngamuhira no kugira ko uhaye usubire nyumutera inyuma kubera ibihugu byo hanze bihabira bikora umva wewe ugurindira iki ari gucyabi tutari kurabikora rero Vishu tutarinze kurandira cyane Vishu hari abaririmbyi benshi uzabumva ngo jendi sija kujya muri management ukumva bafite cyakihazana cyo kuvuga nti management ituma umuririmbyi atisanzura ituma umuririmbyi adakora ivyo yokora neza ituma umuririmbyi benshi kusanga ko baradiskita ku kintu kirekeye management we ku ruhande rwawe wewe nka Vishu kuko ufise uburambe mu muziki ufise uburambe muri aka kazi urazi iti mfashe gutya ngize gutya bigenda gutya aho mpayenda ndahazi naho navuye ndahazi urakoze cyane ikiryoshe gusumba ibindi nuko na manager ngaha nta birebire nza kubwira abantu ariko gusa no kumenya buryo umutwe umwe ntiwigira inama nibaza ko abarundi batwumviriza abariko barumva umutwe umwe ntiwigira inama nivyo kuba umuririmbyi akomeye birashoboka kuba ufise talent birashoboka mugabo hariho icyo budashoboye kijya rero dafise emera ko atacufise hamurekere ugifise agufashe sivyo kijya ubona ko ubuze emera ko hari undi muntu agifise kugira ngo akigushire ko donc akiguhe hama nawe ufate bimwe vyo wawufise ubimuhe abicanze na bimwe wewe usanzwe udafise wewe wafise muca mutera intambwe gusumba yes kwisanzura naho nibaza ko turakuze nta kintu na kimwe arambuza nta kintu kimwe cewe je nyene nije mvuga nti umutima wanje unyereka ko nokora ibi mugabo nta kintu na kimwe arambwira ngo ntugikore kandi mubaranye imyaka myinshi tutihenze mu myaka ishaka kuva umuhisi Bosco yitaba Imana bari muri kumurumva ko urinze ubona umuntu arambanye n'uwundi bisigura ko ubuzi bwiwe bahaye barabukorana neza buko buragenda neza nabado imyaka je ndakubwiza ukuri none gantuze umuntu muri ko murakorana neza umuntu imbere yuko akora ikintu abanza kukubaza kandi ari we wategerezwa kumubaza urumva sasa uwo muntu mwuvana mufuye iki je nibaza ko n'umuhisi yavuye kugenda tu nimwenye n'Imana ikoranye n'Imana idaharirizwa ariko twari twabitanguranye n'umuhisi kandi icangyoye nuko yitavye Imana amaze kubona aho muri ko muraje amaze kubona iyo turiko turaja amaze kubona changement wenye narambwiye atebana kuko iyo bawaruzi ko byatanguye gafani jewe twahuye n'uyu yari show sinzi ibintu abantu bari ko bararondera ko twaca kubavugiriza hama uyu arondera Bosco ntiyitaba telefone hama jewe nije twashoboye guhura ico gihe hama arambwira nanje ndumva mugabo inyuma y'ukumbwira ivyo vya show ntivyabaye bikinakunda tuca twigira mu bindi bintu nyene nk'abaririmbyi nayo nsanzwe ndamwumva gutyo nk'umuririmbyi kandi akomeye azi kurondera cyane kandi afise connection kuko ico gihe ndibuka yanyeretse telefone yari afise yari S6 S6 sijajidanganya bon arambwira ati telefone ubona ama numero y'abaririmbyi bo hanze ba Diamond bandi ba Chameleone yari mu 2015 ndibaza ikwa 2015 oui mu mpera 2015 aranyereka ama contact yo hanze afise amwe ati Viane mwebwe ndababwiza ukuri mwe na Bosco umuziki murawuzi kandi ukomeye sivyo wewe uri cyawo okay wamubizi buri kindi cyawo aravuga ati mwebwe kuvuza ivyuma kuvyukuri ndababwiza ukuri ni
mu bari ngaha mu Burundi nta muntu muza gupinga Havia nafashe bati ivyo urabizi ivuguvuya urumva hanyuma aravuga ati ikintu mubuze kimwe kandi nimwagishikako niyo muzoca mubona valeur yanyu rero itinyitse n'abantu bakabatinya ati murakeneye kuja muri monde y'abasani donc mu star mwebwe ni muri abastar oya mwe murabaririmbyi vya vrai kandi bakomeye ariko kuba mwo baba star ni murabishikako acha ama example twe urabona twikorera amakaraoke hamwe ati none mwe hari show nimwe ngayi Bujumbura muri donc abantu bariko barabahamagara mu masho wapi ubu mwoja mu Buyenzi za Bwiza bavuga ati peace and love imeze ukuntu wapi vyari biva kuki wenyene niwe yagiye kugurura amaso aragira ibintu vyinshi nubona sindakobesha aha kabisa kusema eti tu tuachane mpaka kufa labda Mungu afanye yake nikakateo la kuanza nyumbona nzokugwako kabisa ubivuze neza cyane ego reka tujene kuri navuga famba happy famba usanzwe uri n'umuririmbyi unaweza haje sasa kumanage msanii na pia kwa mwanamuziki maana kuna ile kujipendelea kujisogezea unaweza kupata connection kusema hii hapa ni yangu inasaidia huyu hata nijisikie unajua niongee sasa ukweli kwanza Visho namshukuru kuona ndo mtu wa kwanza anaongea ukweli kwenye media. Wengi huwa wanaficha ukweli anaficha ukweli, anasikia aibu hivi kweli mimi naweza kuja kukuomba wewe kazi afu nakwambia studio yako sio nzuri, ni mbaya, inakosa hivi inakosa hivi? Haiwezekani. Utamaduni wetu wa Kiafrika, mtu akikuja kukuomba kazi anakupambiaga juu umpe nini, umpe kazi. Aki mimi sikwenda kwa hiyo gia, mimi nimeenda kwa ukweli tu, namuonesha mapu ya kuna kuwa mwanamuziki na kuwa star ni vitu vile viko tofauti. Lakini kila mtu anajua kiingia kwenye muziki ni star, unaona. Alafu pia kutokana na watangazaji wetu wanatulemaza, wanaonesha kila mtu ni star. Mtu ana tasho hapo Buhonga unamuita ni star. Hivi maana star ni kitu gani? Star ni mtu mmoja hatari. Hilo jina waligusaje ovyo ovyo. Unakuwa konyota. Unaona, lakini hapa mtu hata mwenye hawezi piga hata show ya hapo Ngoro ya Mugambwe akajaza unamuita ni star. Na anakuja kwenye microphone anakuambia mimi ni star, mimi ni superstar king. Na wewe unampigia makofi. Unampigia makofi pale, unamlemaza na kuwa mlemavu wa akili. Unaona, sasa tukiingia kwa point yako ya kusema nawezaje kuimba pamoja na kufanya management, hivyo vitu na viweza kutokana na miaka yenyewe nimeshakuwa nayo kwenye game. Maki ni miaka. Unaona, maki kila kitu ni miaka. So naweza nikasema miaka yenyewe nimefanya kwenye game, hakuna shida yenye sijapata kwenye huyu muziki. Tumeshawahi kupiga show Muinga tukakosa watu, promoter akatukimbia, tulikuwa pamoja na Perhaps, promoter akatukimbia, tukapata lift ya kutoka Muinga hadi Ngozi. Jamaa mmoja anaitwa Jean Paul anatembeza mambo ya mamoto, alikuwa na baa yake pale, akatupatia sehemu ya kufanya show ya lendi ili tupate tikia ya Bujumbura kufika hadi kutoka Ngozi hadi kufika hadi Bujumbura. Unaona, hizo zote ni shida. Na kuna show zetu ishaga piga tunapata watu wengi. Unaona, yani unajisikia uko mtu mmoja hatari. Istochi sasa nimeanza kupata mikataba ya ma-PSI, tunafanya na wasanii wengine, wanatuchukua wasanii kama 10. Tunazunguka Burundi nzima. Niko na wimbo mmoja ule unaitwa Tuko Ndani ya Club. Unasikia bana. Sasa wakati sasa nilifanya My Dear ikakuja kukonfirme. Sasa isa unapata zile mbwembwe za watu kukuitaita sana. Unaenda Kongo unapiga show, watu wanapagawa. Unaenda Rwanda Butare unapiga show. Unaona, unapata show nyingi za kuzunguka nchi nzima. Sasa ule ustar unaanza kuwa na madharau, au sikii watu. Unaona, unakuwa mtu mjeuri. Sasa vile vyote
DFTV. Tunda juhudi.